bidasanzwe reka turamutse abanwanyi bari hirya no hino abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura abari mu Cibitoki abari mu Ginama bayi abari Bubanza abari mu Sigati abari imuramvya Kayanza Ngozi abari hagati mu gihugu Gitega abari Makamba Muyinga Cankuzo eka n'abandi batwumva bari mu bumanuko hariya mu Rumonge abari Nyanza Lake n'ahandi hose kana bari ngaha namiye gisagara ca Bujumbura nkuko musanzwe mubizi radio huru isamiranira kwijana kane ubusa ni radio musanzwe mukunda cyane iradio ibabwira ibintu bitandukanye ikaba lemesha mu ndirimbo ekano mu biganiro uyu munsi muri kumwe nanje Bukuru Dieudonné ndi kumwe kandi ndi kuri yo Merance eka hayo n'umutumire mutamumenyereye mugabo asanzwe ari umunyamwuga nawe yobidondora ego na jewe nitwa Dieudonné Ndayizeye nkaba nsanzwe ndumumenyesha makuru turaza kubana muri kino kiganiro ego cyane ndabahaye ikaze ngaha muri studio za radio uhuru aho tugiye kuganira ku kintu kidasanzwe nkuko twamaze babwira igana amagara meza kibayagira ku bintu bidasanzwe bituma umubiri wiyubaka bituma tugira amagara meza eka nibindi dusanga dushobora kuba twihereza canke dukora utazi akamaro biheza ngo bitugirire rero mwese ndabahaye ikaze abanwanyi bacu eka nabandi namwe bw'abatumire muri higaniro akanya keza rero reka ndababwira ikintu tugiye kuganirako igico tugiye kuganirako ni twovuga yuko ari gifungurwa canke ego ubuki nofata ko ari kinyobwa ego bamwe bogifata ko ari kinyobwa abandi bogifata ko ari gifungurwa je ndagifata ko ari gifungurwa huko burya ukiriye urumva yuko uronse inguvu mbere reka tubaze uyu mutumire nawe uko abivugaho ego ubuki n'ubundi busanzwe buri mu mfungurwa kandi uravye akamaro kabwo ntawo hakana yuko budafise akamaro kanini cyane bufise akamaro kanini cyane mu mubiri nico gituma atawo reka kubushira mu mfungurwa zisanzwe kandi ziri no ngaha mu Burundi kuko hariho ibikwiye kugira ngo ubuki bushobore kuboneka ego cyane ubuki rero bukorwa n'inzuki benshi nibaza yuko ataraba kuriye ngaha ibujumbura mu mpangu inzuki murazizi inzuki nazo zigenda kudaha ku mashugwe zikavanga ibintu byinshi maze zikabitwara mu muzinga no vuga inzu y'inzuki hama rero zigahingura hakavamwo ico bita ubuki rero buragaragara nk'umuti buragaragara nk'ikinyobwa burakorwamo ibintu bitandukanye ubuki ni kimwe mu biribwa bitanga inguvu bikorwa n'inzuki zibukuye mu byo ziba zihereje canke mu bindi vyakozwe nabwo bavyita ngo ni kudaha ubuki rero bukaba bufise isukari nziza ushobora gushira mu cayi eka mbere ubuki ushobora kubunwa uko nyene canke bakabuganamwo inzoga bita y'ubuki ubuki rero ni kimwe mu bintu bidasanzwe bikozwemwo isukari bufise isukari Merance nibaza yuko ubuki wakuri hagati mu gihugu uramaze kububona mbega ugeranije uravye ubuki bwabukorwa gute ubuki muri rusangi ndamaze kububona ubuki rero ukuntu busanzwe bukorwa nkuko ubuki busanzwe buri mu Kimamara narabubonye bukorwa uburyo bubiri bukorwa ku buryo bubiri hariho ubuki busanzwe bwitwa umutsama bwo rero ukinabukura muri kijya Kimamara urashobora gukamura ugacurya canke ukajya nyine ugasemurana n'ikimamara hanyuma ugacira bijya bisigarira by'ikimamara ariko naho wabijya ntibyica nabyo nyene ntibyica
ari byo bya bindi bakoramo bya bindi bita ishashara bikavamo buji bikavamo buji rero ubwoko bwira kabiri nuko hari ubundi barinda guteka kubera buba bwegeranye na bya bindi bita ibinyagu ibinyagu ni bya byana biba bikiri bito bito kuko uko nabibonye nabyo nyene bishobora kuba biri mu kimamara nyene biba byegeranye n'ubwo buki nyene sinzi yuko biheza bigahingurwa muri ibyo rero urumva buri kubiri ubuki buri kubiri hariho bw'umutsama batirirwa barateka ari nabwo bufise akamaro kanini nibwo bufise akamaro kanini ya cyane kubera muri rusangi ubuki bufise ikinyabutabire citwa diastase bamaze kubuteka iyo diastase irapfa niyo mpamvu rero bitandukana n'ubwo buba butetse ego cyane narakoze Meransi kubyo tubwiye twebwe burya bundi bwoko havuye umutsama nakuriye ruguru mu ntara ya Bururi ya kera ego kandi hajya ahantu hariya hariyo ico twakwita imizinga ego yariyo kubera n'amashamba yarahari tugikura yarahari rero burya buki twebwe mu ntuze mu kibana twabwita intsinda intsinda burya barenze guteka ego bujyanye havuye umutsama n'ubuki bw'intsinda ego ariko kandi nk'uko muza mwabivuze jewe novuga ko ubuki kugira buboneke n'abantu muri rusangi abasanzwe baba mu ntara za ruguru eka ndetse no mu gisagara ahari ibibanza bitandukanye bishobora gukuramo ibyatsi kubera ntibushobora kuboneka atabidukikije bihari amashamba amashugwe kubera hajya nyine mu mashugwe niho zidaha hajya nyine mu mashamba niho zidaha urumva ufashe ibyatsi byose ukabitemagura ibiti byose bifise amashugwe urumva yuko ubuki butoba bukiboneka ego nk'ubu muri iki gihe abantu usanga ubuye bidukikije bibangamiwe ariko bagerageza korora inzuki barakora baca bafata bakagira aho bateguye bakaca bahatera ibiti bigira amashugwe menshi cyane kugira ngo inzuki zironke aho zidaha ko ikizibangamiye gituma butakigwiriye cyane nuko amashamba yahonye rero iyo amashugwe ibiti bishuritse niho usanga cyane inzuki nazo zaronse ibyo zikora zihinguramo nibaza ko muri ko mubivuga mu Burundi gusa ubuki buri novuga nko kwisi yose kuvyerekeranye n'ibiti ibiti ngo hariho ibiti narigeze kuvugana no bamwita umuvumbi n'umuntu usanga uwo nawe nyene yaregetse usanga uwo mushitsi nawe nyene yaregetse niwe rero nawe nyene umva aravyumva yakuriye aho biri niwe yatubwiye ati sokuru nakuze yegeka nabo tuvukana baregetse naje narigeze kwegeka umuzinga urata hamwe nyene inzuki waratashemwe inzuki ariko haheze iminsi zaciye zigenda sinabandanije ndabikurikirana kubera nari kw'ishure ariko narabikoze umva usanga utakurikije ya migenzo bahora bagira numva turumva rero birasaba ngene ugenda uzanteretena hari aho ngo ushaka kugenda zikazo zivaho urumva canke usanga ivyo zakuramwo ubwo buki bitari bihegereye zikimuka ego hariho n'ikindi gishobora gutuma inzuki zigenda no kuvuga akenshi hajya biba bisaba ubumenyi nuko abantu benshi batabanza kuyiga neza ngo bamenye ukuntu bazorora burya niyo ugiye guhakura ubuki ugahakura ubuki bwose ukabumara mu muzinga inzu y'inzuki bayita umuzinga ku banyagisagara batabyumva mu muzinga ukamara y'ubuki bwose inzuki zisha zigenda ntizigaruka urumva urabusigazamo ego utegerezwa kuzisigariza kugira ngo nazo zireme zibandanye zumva yuko naho zatewe n'umwansi zitakoreye ubusa ego cyane warigeze uhakura na rimwe ego narigeze guhakura
umwami w'inzuki waramubonye nako umwamikazi ameze gute? oya bo sinaronse amahirwe yo kusesangura neza kuko si ibintu nakoreyemo cyane urazi ko dusanzwe zijyana cyane yego kandi zirajyana oya ngo umuvumbi arafise imiti yo kuzigunda. bo jewe byakorwa na sokuru cyane mugabo ntitwaronse akanya ko kuganira kubera nakuriye ku ishure kumbure niwe yari kumbwira byinshi none ubu yaritahiye sinkimuronka ariko nanje naregereye sokuru nawe yaregeka hajya tugiye guhakura twagenda dutwaye ikintu gifumba umwotsi abona ikigazi hariho ibintu vyama ku kigazi mugatari bijya bajya usanga rero twaca tubagiturira tugitwara kurujo ugacana ugacutwara haragashambo ugiye rero umugabo arambara nk'impuzu ifuka amaboko iri kwishapo nibiki ugasigaza mu maso ugacugenda iyo kajya kotse kariho karaka inzuki zaraba nk'izegera inyuma ntizakwegera mugaca muhakura rero twatwara nk'indobo twashiramo bijya bimamara twe n'ibinyagu twarabijya cyane bijya ajyama twavuga ni ivyana vy'inzuki bijya bifise amavitamine adasanzwe twarabijya kandi biraryoshe cyane twarabijya haraho twavyanikira bikumuka bigatajya amazi cyane bakabiteka kujya nyene tukabijya bakabiteka bagiheza ku twarabikuramwo burya birireka mu ndobo kumenga biteye ukuntu abandi barinda kubyanikira bikagira ego cyane nayo ubundi ubitetse ukibigira uwo bijya nibyo byari biryoshe cyane hariho ababyanikira ariko twebwe jewe aho nakuriye barabihakurana n'ibimamara bagaca bashyira mu isafuriya bagatekana uko nyene sokuru ndibuka yahora ashyiramo ubuki bukeyi nibwo bwabirunga mugaca mugira ubugari mukajya twajya twifungurira tugakoza ibijumbu tugakoza iki burya kandi byaraturyohera cyane burya buki ibucumbura bazi ko babukoze umukate gusa barabukoze ibintu bitandukanye kandi biraryoha reka rero twinjire twavuze amamuko y'ubuki ariko ikiganiro gifite intumbero yo kumenyesha bijya bintu bigize ubuki akamaro kabo reka tubabwire ubwa mbere abariko baratwumviriza ibigize icyo twakwita amavitamine ari mu buki kandi ari ingirakamaro ku magara y'abantu hariho vitamine C hariho vitamine B5 vitamine B3 hariho vitamine B2 harimo calcium ndetse n'ibindi by'ubunyunyu nka cuivre fer magnesium manganese potassium zinc antioxida afasha mu kurinda icyo twakwita inflammation hamwe umuntu ashobora gusanga umengo yahiye kandi atashabaye amaterme scientifique ariko ku bantu baba baraciye mu bintu by'ikiganga canke vya shimi bacavyumva rero ubuku umuntu ariko araburaba wogira ngo nubwo kunwa kugira umuntu asosegwe cagire ariko ningira akamaro ko bugizwe n'ibintu byinshi kuko twamaze kubivuga ubuki buravura buravura ubushe muravura guhema nabi zijya ndwara zifatira mu mahemero ego izo bita mu gifaransa bronchite ziravura inkorora biravura ibisebe byo mu muhogo hajya wumva umuntu ababara biragabanya amarerici cyane cyane ubuki budatetse eka n'ibindi ubuki rero urumva yuko ni ikintu kidasanzwe kuba ariko baratwumviriza batekereza kwamana ubuki burya abantu bakwiye kubwamana mu ngo kuko uraza yuko umuntu ntamenya umwanya agiriye ikibazo rero biba bisaba ko umuntu yamana ubwo buki hafi kugira ngo umwanya n'umwanya agize ikibazo aca bwihereza burya hariho n'izindi ndwara usanga bamuhaye ngo ibintu bitari byo yariye amashano baramanza bakaguha ubuki ukarabuka
ego ndakunganiye bukuru Dieudonné novuga ko ubuki busanzwe bufasha no guha inguvu umubiri niyo wowe utagwaye ubuki buratuma umubiri wawe ugira inguvu ukagira inkomezi ukagira abasoda b'umubiri abasoda b'umubiri bakwiye rero no kuvuga yuko ubuki nubwo utobugwaye ni bwiza ku mubiri wacu ubuki si no kuburya gusa baranabwisiga abadame mu mishatsi gakura si kwisiga gusa ahubwo mu kubukoresha ego bagira bukeya ariko baragira ibintu bimeze nka massage kujya umasa mu iteranirizo nako aho imishatsi imerera ukaza uramasa buri gitondo urashobora gusanga imishatsi yameze kubera umutwe cyo kimwe n'ibindi bihimba birakenera kugirira massage ariko gituma abantu benshi ukuntu babivuga kujya kuntu bagenda babura imishatsi ku bagabo haba hariho ukuntu usanga umutwe ngo utaba ukiwugirira massage hakaba n'ibi bintu by'iminkanyari mu ntuze mu maso bijya mu bushinwa hari ibyo urabona umushinwa ushobora kubona ashaje muga nta minkanyari myinshi abagira burya barabagirira bijya bintu bya kera byabo bakabagirira massage ziboneka z'imishatsi muki ubuki rero barabukoresha bituma imishatsi igaruka no kuvuga bagize massage imishatsi urazi kwimera ni nkuko wowe uri kurabagarira nk'irengarenga hacakuri yindi mishasha yayindi ishaje ikacigenda ubuki rero burabifasha ego Merance ndakunganiye naha mu Burundi ndamaze kubona abantu batanguye kugira ico bita innovation ego gutangura kuza barabuhingura bakabuhingura atari ubwo gufungura gusa mugabo babukoresha muri ivyo nyene vyo kwisiga kwivura ngaha mu gisagara ca Bujumbura rubukoresha mu guhingura amasabuni afasha abantu n'amavuta afasha abantu cane amasabuni ajya amasabuni usanga avura indwara zo ku rukoba ego neza cyane nuko ubuki rero mu gihe ubwihereje atakindi kintu bagiye baracanga ngo bihave buhindura imero yabwo ni bwiza gose kuko buravura indwara zitandukanye nkuko twamaze kubivuga ariko reka twinjire dufate akamaro k'ubuki ku mutima rero ubuki butuma umutima utera neza ubushakashatsi bwerekanye ko ubuki bufasha umutima gutera neza nk'abantu rero umutima wabo uba utera nabi ni byiza ko baza barayihereza ubuki imbere yo gufungura canke igihe bagiye kuryama urumva yuko rero ako n'akamaro ka mbere ku bantu bafite ibibazo by'umutima kwihereza ubuki agafata akayiko agahereza akayiko k'ubuki ariko tubabwire yuko burya buki munwa muri tangawizi burya ntabwo baburi bukikwiye burya ntacyo buzana ubwo baba babwishe baba buhinguye bamaze kumuhingura ni ukuvuga bufise utumaro duke mutumirigrama duto cyane murazi yuko twama tubabwira yuko ngaha muri higanira amagara meza tubabwira cyane cyane bidaciye mu mahinguriro ku bintu biba biri originale ibintu nyene uko vyaremwe ariko muramaze kubona yuko ibintu bikunze kuba bifata bimeze neza uramaze kubona imyembe ya nyankabiranye imaze igihe kuzuba canke bavunditse isumbwa n'imyembe ucaha ego uko rijya zuba riba ryakubise ko rigatwara amahere mamwe rirayatwara cyo kimwe n'umuhwi ego bijya vyamwa vyose ofete bire expose ku zuba bijya byose n'amakaroti usanga vyahari amahere yavuyemo ego ico gituma twababwira yuko nk'ubu turi kubuki n'ubuki bw'umwimerere umubuki bw'umutama abudahinduwe ego abatamaze baravangamwo atani kindi ubuki rero kandi ngo murongereza inguvu
ku mutima buryo uko umuntu agenda asaza umutima ugenda utakaza inguvu ukagenda unanirwa umubiri muri rusange ubuki rero ni bwiza butuma umutima wawe ugira inguvu bigatuma udacika intege vyoroshe kuko twamaze kuba yuko ubuki burimo ntanganguvu bivanye n'isukari rimwo kandi twavuze yuko n'isukari ugereranije isukari ijya twavuga ya sasumo canke yaciye mu mahinguriro ni ubuki isukari nziza ni y'ubuki muri rusangi nari nkiciriye oya bona nishatse kuvuga ko ubuki buri naturel bufise isukari y'umwimerere idaciye mu ihinguriro muri rusangi rero ku bintu byerekeranye n'ibintu byose bisosa burya birafise isukari yabyo usanzwe ubifata naho utofata isukari iva muri sosumo ahubwo bugize neza kuko irya sukari muri rusange nk'abana bayihereza hari n'igihe bayifyeta kandi biba bitemewe amenyo yabo yononekaye ibiyigize nivyo biza kwankiriza umwana muri rusange twongera tubabwira ku byerekeranye no gushira bijya bindi mu mukate uretse ivoka n'ubuki ntibyari bikwiye yuko umwana bamushyiriramwo bleba twari babwiye mu kiganiro caheze ego bijya bintu yuko usanga harya bituma umuvyibuho munini ugasanga umwana rero agiye kononekara akiri muto muri rusange rero aba bavuga ababosi ntibari bakwiye kuba bariko barabideha bino bintu kubera birabagarukira mu nyuma hanyuma ikindi novuga nuko nyene ubuki bobukunda kuko burafasha abana cyane bakiri bato gusumbya abakuzi ego mugabo ndakunganiye Merasi abahinga baravuga yuko abana ni sawa mugabo umwana ari munsi y'umwaka umwe wewe urumva ko abaconka nyina aza kubwumvira n'amata y'inka ntaba ari meza uretse uwahuye n'ikibazo cy'uko mama wiwe atari karamwonsa neza ego twaravuze yuko abavyeyi bokonsa abana kubera hariho urugero abana batabarashika kugira ngo bashobore kubifungurira ego ariko ituma amayerema menshi bivaye mu kenyezi uko abayeho ego n'umwana niko acabaho ahubwo urabye ku mwana afise umwaka burya aba afise imyaka ibiri none ntamara amezi 9 mu nda ya nyina hanyuma agacamara uyundi mwaka ni hafi imyaka 2 irenga gatoya nico gituma rero ubwo buki hakubuha umwana bworibwa na nyina urumva yuko bica mwibere gaca behurirayo ego aho tuca duhanura mama wiwe ko ari we yokunda kubufata ubuki bw'umwimerere buratandukanye na burya buki bwo muri alimentation burya buki bwo muri alimentation barabuteka bakongera bakabushiramwo amazi hari n'abavuga yuko babushiramwo ibindi bintu bituma bwirabura ukuntu ariko rero bajya bamama gato bajya bamama usanga bibungenza bakunda kurya ibintu vy'ibarafu ibibarafu si vyiza birimo ibisukari vyinshi ukadusanga abana bavutse bafise ibibazo bamugaye reka tubabwire yuko abamama kwihereza umukate mu gitondo urimwo bagashiramo ubuki abamama bakunda kunywa agasukari canke ivoka twabwiye akamaro k'ivoka ariko tuzoguma tubibutsa cyane Dieudonne nagire ndakubaza akabazo gatoyi jewe ndi umusore sindubaka mwe mumaze kubaka burya umugore atagira ingufu arashobora konsa twavuga yuko ni nk'imodoka itagira igitoro umva ntishaka kugenda neza iragera aho igeza igashikama umukenyezi atagaburiwe neza ntashobora kugira umwana w'ingufu canke ngo umwana nawe agira amagara meza ni hamwe usanga aguma agwaragurika burya bihera mu nda kuva umwana agisamwa ni ku mwana agenda arevuriwa bivaye n'ingene
mama wiwe abayeho burya mama wiwe agumya gwaragurika ugasanga nta maraso agira n'umwana ntaheza ngo abigende neza nico gituma rero ihiganira amagara meza gisamiranira kuri radio huru cama gikebura abantu benshi ari nico gituma mbere twagomba mu kanya dutanga umurongo ko ndaza bariko batwumviriza ni benshi batandukanye n'amahirwe ni menshi ko uyu munsi turi abantu batatu yego nibaza yuko iganiro kiriko kirabanezera tabwira yuko bashaka kutwakura baciye ku nimero 32 95 80 68 41 aho barashaka kuduhamagara bakatubaza ikibazo canke bakatwunganira ku byo basanzwe bazi ariko kandi barashobora no kutwandikira ubutumwa bugufi baciye ku nimero ya Leo 71 68 ubusa 41 71 68 00 41 bakatwandikira ubutumwa bugufi maze bakatubwira aho baherereye bakatubwira ico bazi kubuki buryo usanga hariho nibindi bazi tutazi kuko iganiro twavuze yuko ari guhanahana ubutumwa tugahanahana ivyiyumviro ariko bigana mu kuzuza mu kubaka umubiri aho rero turiteze yuko bashaka kutwakura ariko reka ducishe amakaririmbo gato turuhuke hama dushe tubandanya tubwira bariko batwumviriza badakura ku 101 ku 104 ntibakure ku 104 bagumizeho kugira ngo mu kanya dushe tubandanya turiko turabira hamwe akamaro k'ubuki ku magara y'abantu aho twamaze kubabwira ibitari bike bitandukanye ngaha kuri radio huru mu kiganiro amagara meza rero turiko turababwira akamaro k'ubuki mu kuvura indwara zitandukanye canke ku mubiri wacu reka twababwiye ko ubuki ari bwiza ku bantu bafise ibibazo by'umutima bagwaye indwara z'umutima ko baza barihereza ubuki bagafata akayiko kamwe ku munsi kugira ngo umubiri usubire umere neza cyangwa umutima usubire utere neza rero reka mugenzanje nawe abandanye avuga kandi kamaro dushimira ariko dukurikirana twabahaye ni nimero mushaka kutwakurako kugira ngo mugire ico muterereye canke ari kibazo mufise kugira ngo mushobore kukibaza turizera ko ari benshi muri ko dukurikirana kuko ihiganiro gisanzwe gifise akamaro ku mibereho yacu utagira amagara meza ntushobora gukora neza eka mbere nta nigikunda naho waba uri umuvuga butumwa ntibikunda canke naho ba uri umugwiza tunga iyo udafise amagara meza ntibishoboka reka rero twongere tubibutse nimero mushaka guhamagarako ni 62 95 68 41 aho naho mushaka kuduhamagara murashaka kutwandikira ubutumwa bugufi muce ku nimero 71 68 ubusa 41. Ego urakoze Dieudonné nkuko twamaze kubivuga turamaze kuyaga ku bumaro bubiri bw'ubuki no kuvuga ubuki butuma umutima utera neza nakandi kamaro kagira kabiri ubuki bwongereza ingufu umutima akamaro rero kagira gatatu ubuki buratuma amaraso atembera neza mu mutima abahinga bavuga ko iyo amaraso adatembera neza mu mutima umutima nawo gusunika amaraso ngo atembere mu mubiri ntivyoroha bituma umutima umubiri ugira ikibazo ngo ni vyiza rero n'imiburiburi kurya utuyiko dutatu tw'ubuki ku munsi kugira ngo wirinde ico kibazo c'amaraso adatembera neza kubera umutima utariko urakora neza utuyiko dutatu ku munsi uraza abantu bagwaye yindwara usanga amaraso adatembera neza usanga ko barungika mu mahanga kwivuza ni benshi nico gituma igihe gana bakwiye kugiha umwanya kugira ngo bumve bikingire bataragwara yego cyane ahubwo rero kubera babona bifise akamaro cyane barakwiye kuhimiriza abantu kuburima
ni nko kuburima canke kubugwiza urazi impamvu bagira kurima kurima wowe uri gukoresha isuka no korora inzuki no korora urumva ikintu cyose ubworozi umurimo ntiburi mu burimyi umurimo wa buri kintu ni nko kurima imirimo yose ni nko kurima kubera uba uriko urateza imbere ikintu nko hanze murabona ko henshi bataba bari hafi y'ivyo biti mwavuze nayo mashugwe hari ababigira mugabo kubera umusaruro ukwiye baba bashaka aho usanga ayo mashugwe adakwiye nko muci aho usanga amashugwe ataboneka numva warushatse kuvuga yuko botera barafise ibindi bintu bakoresha barafise ibintu bakoresha mu birimwa haba harimwo n'amazi nyamba babigenza gute wewe wobubizi ibintu bakoresha kugira ngo inzuki zize ziraza zidaha hajya nyene baba barazubakiye baraziha amazi bakaziha ibindi bintu no kuvuga abavumbi inzuki burya aho woshira ijya mizinga nahegereye amazi arakenera murazi ko inzuki zidaha no ahari umwanda muto burya bukajya burimo amaside menshi inzuki ziratangaje cyane gose zikoramwo mu bintu byinshi inzuki zisumba abadogiteri ahubwo zifise ubuhinga kandi inzuki urumva uravye ingene rungana mugaro kagenda rukazana bizana mu maguru umengo twavyita pollen ajyama ntuzeye ugasanga rero harabaye inzuki rero hari akamaro twari twibagiye burya nce nibuka burya kugira ngo nibiterwa bibe fekonde murazi yuko inzuki zifise mu ruhara runini yego kandi ngo n'izindi nyoni bavyita pollinisation mu rurimi rw'igifaransa vyigwa muri biology numva ndabiheruka race imyaka myinshi cane imyaka irenga 200 simike no kuvuga ziragenda zigafata ry'amashugwe zigatwara mu maguru y'inzuki ugasanga zigiye kugwa ku bindi biti biterwa ngore dufate nk'ipapayi papayi umengo fecondation iba biciye kubera inzuki zatwaye amantuzeye no kuvuga burya buntu zo ku mashugwe bukabutera burya mbe ni nectar no ni pollen wavuze pollen nirya tuntu wumva biba vyahonyoye ku canke ni nectar ku mashugwe bigaca bitwara rero ku giterwa ngore ego urumva yuko inzuki zifise akamaro kanini ndavyutse ko ruvuze ngo inzuki zisumbye abadogiteri bize cyane umva imana mu kurema yararemye abantu ego irarema n'ibizotunga abantu irarema n'ibizotuma bavugwa ego umva rero uruyuki ni ruto mugabo rufise akamaro kanini kandi mugabo umenye yuko no kwicagurisha burya rukuriye uravyimba hamugabo urumva rero ntibisanzwe reka rero tugaruke ku kamaro kagira kane ubuki bugabanya urugimbo mu mutima no kuvuga urugimbo ni ca kinure kibi cholesterol iyo rubaye gwinshi mu mitsi y'umutima imitsi iriyugara ikifungwa ugasanga ugiye kurwara indwara y'umutima ubuki rero burafasha gusukura iyo mitsi itwara amaraso mu mutima arico gituma tuvuga yuko abantu bakwiye kuza barafungura ubuki kuko urumva biraheza bigafasha iyo wihereza ubuki birazibura ya mitsi itwara amaraso mu mutima akamaro kagira gatanu ubuki bugabanya ububabare bw'umutima abyumva twahagaze ku mutima cyane ubuki bugabanya ububabare bw'umutima ku bagwaye umutima usanga kenshi bababara ngaha mu gikiriza ni mu gice cy'umutima aherereye ihemero iyo rero ufungura utuyiko 3-5 tw'ubuki ku munsi birafasha ububabare bukagabanuka mwumva yuko ubuki ari ikintu kidasanzwe ari ikintu umuntu atufata binenegwe ari ikintu gisaba ko tubungabunga kugira ngo tubungabunga umubiri wacu ntitugware indwara zotuma zidusinzikaza zigatuma tudakora neza ibyo twategereza gukora
ariko muraze yego burazimvye ariko buragugwa kuko urazi ko uragura umuti uri kuragura umuti biravuna gusumba kugura kwikingira hakiri kare gusumba kwikingira kandi imiti burya imiti kenshi usanga nayo ifise ingaruka mbi ku magara yacu uko urumva ni vya bintu biba vyaciye mu mahinguriro twavuga ko bifufahaza no gufufahaza ni gufufahaza kuko nkuko twavuze yuko ubuki bwo muri alimentation baba ari ubuki baba bamodifiye n'aba bandi bakora ibi bindi bintu baba bahinguye canke iyi miti yo kwa muganga akenshi ntibabikora ngo bije guheza ingwara kuko boca babura isoko rero ariko ubuki bwobwo burayimara kubera bwobwo nta soko inzuki nta soko ziba zikeneye ariyo mpamvu kujya ikintu kiri originale birasumba kuzokijya uciye mu miti kubera ijya miti ntibimara ahubwo izanamwo n'ibindi bibazo aribyo vya yama effet secondaire yego ugasanga umuntu hari igihe atacishwe n'ingwara uzurabe abantu bagiye gufata ya miti yayindi abantu bagumako iyo atakifata naho hoca iminsi 2 canke 3 bica byanga mugabo hano ku radio tugaca twigisha abantu yuko nimba utaragwara ufatiranya ivyo nyene turiko turakubwira bikuzanira amagara meza kugira ngo bikurinde kuzoshika kuri ico gihe uzoba ukeneye iyo miti kubera umaze gutangura kuyifata ntuzoba ugihagarika ariko ubuki nabwo urabufata mwavuze ibiko 3 ku munsi ivyo ntibivuna kandi uriko bifata ntabwo ari umuti w'ikirenga uri kurafata ahubwo ni kwikingira yego no kwikingira ariko kandi novuga ko hariho n'izindi ngendo abantu baba bakwiye kuza baramenyera kuko ni byiza ibyo kugira ngo tugire amagara meza byose biva mu byo dufungura biva mu kuntu twitwararika umubiri wacu icyo gituma biba bikwiye ko tuza turafata turafungura neza tugafungura ivyamwa tugafungura n'ivyo by'ubuki bwose ariko kandi tukanagira n'imyimenyerezo ngororamubiri imyimenyerezo urumva gufungura ntibikwiye kugira ngo ugire amagara meza amagara meza ava ku bintu byinshi hariho kugira imyimenyerezo ngororamubiri hariho kuba ahantu hasa neza hariho gusukura ivyambagwa ibyo ufunguriramo aho urara n'ibintu byinshi bituma umuntu agira amagara meza ariko rero tugarutse ngaha ubuki tusangamwo kubera irya sukari y'umwimerere usanga umuntu yerezo kadakunda kugwaragurika kuko burimwo buragira ico twokwita inkomezi z'umubiri wasira mu mubiri agakomera bigatuma umubiri udahangagwa n'indwara zarizo zose nk'indwara zitandukanye baravuga ngaha akarorera abahinga kurwanya indwara nka kanseri n'izindi ariko kanseri ngaha ikaze kanseri muri iki gihe mu bintu uraba febre mutwa febre usanga indwara yose n'ibicurane birakujyamitse ugasanga uri umuntu wo ngaho ariko rero ubuki urumva burafasha umubiri kongereza ubudahangarwa ubuki kandi bufise ubushobozi bwo kwica canke kurwanya amabagiteri n'amamikrobe ubuki rero twabwita ni antibacteri bushobora kwifashishwa mu biribwa bitandukanye kugira ngo ntibihave bituma umuntu yama agwaye ibintu by'ibigwara biturutse ku ma infection bagiteri zitandukanye n'ibindi ego nibaza ko mu kanya sinzi ko yoducishirizamo akaririmbo gatoyi hama turaza kuza kubabwira itandukaniro riri hagati y'ibyiza y'ubuki n'isukari kugira ngo bumve akamaro ko gukoresha ubuki gusumbya gukoresha isukari ego mu buhinga bw'ibyuma bodufasha gatoyi hama tugenda kuri itandukaniro ry'ibyiza by'ubuki kurusha isukari ego tubibutse ko muri ko murakurikirana radio uhuru kuri megahertz 104 twariko turaganira ku byerekeye akamaro k'ubuki
twababwiye ubumaro butari buke bushika kuri butanu. Ubu naho tukiri tubabwire itandukaniro riri hagati y'ubuki n'isukari ikorewe mu mahinguriro n'ijyana. Icya mbere na mbere, ubuki bufise intungamubiri nyinshi ugereranije n'isukari yo mu mahinguriro. Kuri aho nibaza ko n'abahinga babitubwira. Ubuki kandi ukiri ngaho ego ubuki bufite intungamubiri nyinshi kubera urumva bwobwo ego ntibupfa. Bazi isukari barayikora mu misigati bakavanga ibintu hagera biba biriko biraca mu ma industry babitransforma umva n'amayere matakara. Rero nico gituma ubuki rero bumwe twavuga bwo musama ego ubwo amayere maguma ari yayandi. ego nico gituma rero ubuki byose birasosa ego yaba ubuki yaba isukari, ariko mwumva yuko ubuki buri hejuru, kandi uravye indwara ubuki buvura ego ni nyinshi cyane kuruta iz'isukari. nziza cyane, ahubwo isukari inabaye nyinshi itera indwara. Itera Ego. indwara. Ni ukuvuga ubuki nibwo bushira isukari nziza. Urabona nk'umuntu aba agwaye diyabete ego iri hejuru canke iri hasi, burya ubuki buragerageza kuyiringaniza bikayishira ori yo kuja kugwara, burayishira ku rugero rwiza, ugasanga iyo sukari wihereza nta ngaruka mbi iheza ngo ikugireko. Nico gituma rero tubivuga ko ubuki ari bwiza. ego ubuki kandi burorohereza umubiri gukora neza ugereranije n'isukari, kuko abahinga bavuga yuko bufise icyo bita anzime ngo n'utuntu dushinzwe gusya indya. Rero mu buki bw'inzuki, kubera inzuki ziba zarabanje kubusya, umubiri uroroherwa mu kubihingura kugira ngo butange intungamubiri neza mu mubiri ugereranije n'isukari. Ni ukuvuga ubuki rero buraryoshe kurusha isukari kubera ko bufise ico bita fructose nyinshi. Fructose. Mumva kanovera basi no mu kanwa. Urumva kanovera kadasanzwe. Ubuki ibyiza by'ubuki muri rusange ntawe bivuga ngo bimare, kuko twamaze kuvuga yuko ku rukoba rw'umuntu bufasha bugatuma umuntu agira urukoba rworoshe, bikaringaniza ibinure biri mu mubiri. Aho umuntu usanga yagomba kugira isukari nke canke agomba kugira isukari nyinshi, ariko iyo unwa ubuki urya ubuki ni byiza kuko bibishira bica bija ku rugero rwiza. Birafasha gukora neza ku bwonko. Burya abantu bagenda bihereza ubuki biratuma ubwonko bukora neza, ubwonko bukibuka. Ugasanga hari umuntu erega umutumye ikintu bunyene aba acibagiye. Ugasanga n'umunyeshuri amubajije ibintu mwarimu yamye aravuga